Mu rukurikirane rw'ingendo yatanguye mu ntara zitandukanye muri ubu buruhuko bw'abashingamateka n'abakenguzamateka bwo mu kwezi kwa Munyonyo 2021, Icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakubahwa Dénise NDADAYE ari kumwe n'abashingamateka, abakenguzamateka hamwe n'abajejwe intwaro bo mu ntara ya Bururi yaragendeye iyo ntara. Urwo rugendo yarugize ku magenekerezo ya 10, 11 na 12 Munyonyo uno mwaka, rukaba rwari rufise intumbero yo kuganira n'abaserukira Abenegihugu bo mu makomine ya Matana, Mugamba, Songa, Rutovu, Bururi na Vyanda yo muri iyo ntara kubijanye n'umutekano, gufungura neza n'ibiranga indongozi nziza. Mw'ijambo ashikije abitavye izo nama, Nyakubahwa Dénise NDADAYE yabasavye kubungabunga umutekano, kudahishirira uwo wese ateye amakenga, kugwanya inda z'indaro, guharika n'akaboregwe. Amahoro n'umutekano birakunda guhungabana, ntibihungabana gusa kubera hari ibigwanisho bicira umuriro. Amahoro n'umutekano ashobora guhungabana, hari ibintu vyinshi biyahungabanya. Uretse ibigwanisho bicira umuriro, hariho n'ibindi nk'isaku, ukubesha, harimwo n'ubusuma. Hariho ikigwanisho c'akaboregwe no kunywa ibiyayuramutwe. Hariho ubukene, inzara, hakabaho n'ibura ry'akazi kugwaruka, hakabaho no guhungabanya ibidukikije, tutibagiye n'inda z'indaro be no guharika. Ivyo biri mu bihungabanya amahoro n'umutekano. Twagomba rero turi kumwe n'indongozi zanyu mubumbatire amahoro n'umutekano birangwa mu ntara. Nta cyobuza yuko mubonye nk'umuntu mutari mumenyereye ngaho mubaye ku mitumba, mushobora kumubaza ibyangombwa, mukamubaza ikimugenza, kimukomeze y'amakaye y'ingo. Ajya amakaye y'ingo azobafasha cyane gucungira umutekano, bivanye nuko umuntu azoba yaje gusaba indaro, muzoba mwamwanditse ido nido. Iyo umuntu abwiye gukoresha ayo makaye, umuntu aba ariko yanka yuko muba ikiraro c'abansi bashobora gutera nk'ayandi makomine canke izindi ntara, kuko leta ntishobora kuronka abajejwe umutekano bakwira kuri buri rugo, ariko umwenegihugu niwe mukuru, mwene umutekano, kuko nta na kimwe gishobora kuba ku mutumba batakibonye batakizi, kiretse abahungabanya umutekano bavuye muri mwebwe nyene, bavuye mu bene gihugu. Iyo mumaze guhishiranira mukanyegezanya, nta kibuza ko umutekano uhungabana. Ariko uvugishije ukuri mukadoma urutoki, utarya umunwa, ariko mutashizemwo ivyo kubesha, kuko twabonye ko kubesha naco nyirikigwanisho nyamukuru. Urashobora kuremeka intebe ishushe ukayiremeka umuntu, ukavuga ati naka twamubonye yagize ibi, kumbe uri kuramubeshera, ukasanga arafunzwe. Urahungabanije amahoro n'umutekano mu muryango, ku mutumba urawuhungabanije. Urumva ikomine yose ibihungabanye, ndetse n'igihugu cyose kiba gihungabanye. Tuvuga ikintu kijanye n'inda z'indaro mu mashuri. Imico n'imigenzo ngaha muri no gihugu cacu iratituka ku munsi. Bamwe bavyita ngo ni iterambere, ariko ugiye kubiraba ni teranyuma, si iterambere. Ugasanga abana babigeme baratwaye inda z'indaro bakiri bato, abandi bakiri ku ntebe y'ishuri. Bitera umutekano muke, kuko habigwirirana ry'abantu leta itaba yaratekanije. Leta ntishobora gusubira kurangura imigambi neza yirangurira Abenegihugu bijanye n'iryo gurirana riba ritatekanije. Ndongozi murahamagariwe kurwanya ukabikabisha. Bitera umudugararo, bitera umutekano muke mu muryango, bitera umutekano muke mu gihugu. Abana bavuka bamwe base barabanka, abandi bavutse kuri base bafise abandi bagore. Urumva haca hajamwo ivyo guharika. Nta rugo rurimwo abagore babiri, kandi nta tegeko rirekura umugabo kurongora abagore babiri rihari hano mu Burundi.
nta n'itegeko rirekurira umugore kugira abagabo babiri kuko hariho n'abagore nabo nyene batavyoroshe. Ku bijanye no gufungura neza yasavye indongozi guhimiriza abenegihugu gufungura imfungurwa ziri mu vy'umubiri ukeneye, kurima ivyamwa no kugwiza ingendo shure mu kwishikira mu zindi ntara, kurahura ubwenge mu bijanye n'imfungurwa. Mu bisanzwe igihugu cy'u Burundi kirimo imfungurwa zikwiye, ahubwo gusa hasigaye kumenya kuzifungura no kuzitegura. Hariho n'abariye inyama n'amafiriti bakavuga ngo barafunguye, ngo je ndi umubosi, ngo ndahejeje. Twagomba rero twahamagarire ko gufungura neza ari gufungura indyo yuzuye, harimo indemamubiri, harimo insanganyangaburo, harimo intanganguvu. Mwarabyigishijwe murabizi, abaremesha kiyago barakunda kubibabwira, ibiva mu ntangaguvu, ibiva mu nsanganyangaburo, byo byose murabizi. Hari ibinyantete, hari ivyamwa, hari imboga, ibyo byose ni mwabifungura mukajanisha. Ikibi cyo mu Burundi c'abarundi benshi bafungura indya imwe bakavuga ngo barahejeje. Muregeranye n'intara y'Amakamba. Intara y'Amakamba Imana yarayihezagiye, barafise inswa ni ikintu kingira kamaro cyane mu mubiri w'umuntu, kirimwe amaproteine adasanzwe gusumba n'inyama. Ibizinu nico kimwe. Umukuru w'igihugu mwana musaka bateye akamo, kandi bo baramaze kugira ibizinu, kurima ibizinu hariya mu ntara ya Gitega. Namwe murasaba rero mugira urugendo shure muzogende kuraba karorero hariya mu ntara ya Gitega, murabe ivyo bizinu, barabigira amabrochette, barabifungura. Abahinga bavyigira avuga yuko birimwo indema mubiri gusumba ivyo dukura mu nyama. Murumva rero kera baravuga ngo ntawe ngurya ibizinu, ngo ntawe ugiswa, ngo inka ntizisubira gukamwa, ngo amata acabura. Kwari ukubesha kuko byari biryoshe cyane. Murahamagariwe rero indongozi mufati ya mbere kubifungura. Mu nama yaremeshejwe muri ayo makomine, icegera ca mbere c'umukuru w'inama Nkenguzamateka yarahaye impanuro zitandukanye abari bazitavye, aho yibukije abaserukira abandi ibiranga indongozi nziza. Abagabo nabo yabasabye gushigikira abapfasoni mu gukorera mu mashirahamwe no mu makoperative kugira ngo biteze imbere. Murasabwa kumenya ingene indongozi nziza yifata. Indongozi nziza rero itegezwa kumenya ko ifise ivyibazwa n'abijejwe be n'ivyibazwa n'abamukurira mu mabanga. Indongozi nziza rero azigama ibanga, ntudusanga ibintu biba bikiri mu ibanga bitarasinywa ukaza uvyumva byamaze gushika ku ma WhatsApp, igihugu cyose cabimenye kandi bitarashirwa ku mukono, bitarasohoka. Iyo si indongozi nziza. Indongozi nziza rero nizigama ibanga. Indongozi nziza kandi niyitwararika abijejwe, ikamenya yuko ingene babayeho, ingorane bafise, mu ntumbero yo kugira ngo ishobore kubatunganiriza. Indongozi nziza irumviriza abijejwe. Indongozi nziza kandi itegezwa kumenya igakurikirana imigambi ibe yarashinzwe ko yashoboye kuja mu ngiro yose. Mu myitwarariko abitavye izo nama bashikirije Nyakubahwa Dénise NDADAYE harimo ibijanye n'isima ya buseko idashikira abenegihugu bo muri komine Vyanda, n'ibinyobwa vya Bururi bizimvye muri iyo komine kubera ibarabara ritameze neza. Ibindi bamushikirije vyerekeye ubutungane bwo muri iyo ntara butabatunganiriza neza, bakaba baciye bamusaba ko umushikiranganje w'ubutungane yo kwishikira muri iyo ntara kubumviriza.